Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burajyana he igihugu c'u Burundi? Kubera iki iperereza ryahisemo gutera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura, benshi bakahasiga ubuzima abandi bagakomereka bikomeye cane? Ibi bintu biriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhe ruhare? Kubera iki hari abari kuvuga ko izi grenade zatewe n'abashaka ko Perezida Evariste Ndayishimiye afungura wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, General Arengiyome Bunyoni? Kubera iki hari abavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibi ariko arabikora kugira ngo asamaze amakungu ndetse n'abarundi, kugira ngo birengagize ingorane zikomeye cane zihanze igihugu c'u Burundi, amaze bahugirwe ku kibazo c'umutekano kandi bahugirwe ku kibazo c'uko u Rwanda ari rwo ruhora ruhungabanya umutekano mu gihugu c'u Burundi? Ibi byose bigamije iki? Pacifique Ninahazwe usanzwe utabariza abarundi bari mu kaga yagize amatohoza akora ahambaye cane, maze ashira ukuri ahabona, yerekana uruhara rukomeye cane rwaba rwarakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'ababigizemwo uruhara ruhambaye cane, kandi yerekana ko ibi byose byari byateguwe n'iperereza ry'u Burundi bivanye n'ukuntu ibintu byagenze. Nibyo tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igipfungu gikomeye cane. Igipolisi nticigeze kivuga wateye grenade abanyagihugu kwa gatanu uheze. Hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatanu 2024, umuvugizi w'ubushiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange, Liyetona Colonel Petero Nkurikiye yaratanze ikiganiro cyo kwerekana abamaze iminsi batera amagrenade mu gisagara ca Bujumbura. Ibyo yabikoze mu gihe hari haraye hatewe grenade ku bantu bari bategereye imodoka zibunguruza imbere y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Muri ico kiganiro Petero Nkurikiye yarerekanye abantu batandatu bafashwe bagirizwa amagrenade amaze iminsi aterwa. Ibyo byatumye benshi bibaza ko abarekanywe aribo baraye bateye iyo grenade yakomerekeje abantu 38, abagera kuri 4 bakahasiga ubuzima. Sibyo na gatoya. Petero Nkurikiye ntiyigeze avuga wateye iyo grenade. Mu bagabo batandatu berekanywe, 5 bari bamaze ikiringo kirenga 7 bapfunzwe. Umwe niwe avugwa ko yari yaraye ateye grenade ataco yononye mu Ngagara. Muri no nkuru turabasangiza ibintu bitangaje twabonye muri kino kiganiro ca Petero Nkurikiye. 5 bari barengutse kuri parike Ntahangwa kuwa gatanu nyene. Ico Petero Nkurikiye atavuze nuko 5 muri bano bantu yerekanye bari baraye barengukijwe kuri parike ya Ntahangwa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 2024, hafi isaha 7 z'umurango. Abagabo 9 bambaye amapingu barengukijwe kuri parike Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Aba bantu bazanywe n'abakozi b'iperereza babanza kubapfungira mu gasho ka parike kubera cazira ko bavugana n'undi muntu.
bagiye gusambishwa bambaye amapingu ibitamenyerewe, basambishijwe batagira abababuranira kandi imiryango yabo ataco yigeze imenyeshwa. Umukuru wa parike Ntahangwa siho yari Matana mu nama ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bahejije gusambishwa, abakozi b'iperereza bavuze ko 4 baca bajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba, 5 nabo ko basubizwa mu iperereza. Ibyo nabyo nyine birashnyuranye n'amategeko y'umuntu amaze kugera mu minwe ya parike ntasubira mu nyamiramabi. Ni ukuvuga ko ku munsi wa gatandatu umupolisi Petero Nkurikiye yerekanye abantu 5 atari agifise ko ububasha bari kuba bari mu Mpimba. Umuntu yashobora kuvuga ko yari umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa na Parike Generale de la République Agnes Bangiricenge. Kubera iki iperereza ryategetse ko 5 bonyine basubizwa mu iperereza? Ryoba ryari rizi ko hariho grenade iza guterwa uwo mugoroba, maze bukeye bagaca berekanwa nk'abateye iyo grenade? Hano hariho igipfungu gikomeye cyane. Umwe mu berekanywe niwe yari yaraye ataye grenade ataco yononye. Mu bagabo 6 berekanywe na Petero Nkurikiye harimwo umwe yitwa Vena Buhungu, avuga ko yari yaraye ateye grenade mu Ngagara hafi y'ububiko bw'igitoro. Petero Nkurikiye yavuze ko iyo grenade ata muntu yishe kandi ata kintu yononye kiretse ko yakomerekeje ku maboko uwayiteye. Petero Nkurikiye yavuze ko igipolisi cyamufashe kikaca kiraja kumuvuza kubera ubunyamwuga gifise. Hano naho nyine turahasanga inkuru itangaje. Kubazi iperereza ry'u Burundi uko rikora, tubona umuntu avuga ko yateye grenade mugabo ataco yononye kiretse gukomeretsa wenyine. Tubona umuntu atigeze apfungwa mu iperereza kaba nk'abandi. Tubona umuntu avuga ko ahejeje gukora ibara yafashwe n'igipolisi acajanwa kuvurwa, ariko hageze gutanga ikiganiro bukeye akaba yari ahagaze neza mu bandi. Tubona umuntu yakomerekejwe na grenade ateye, ariko umukomeretsa ahantu hatoya hapfutse ku maboko abiri. Mbega umuntu ateye grenade ica imukomeretsa ku bikonjo gusa kandi ku maboko abiri? Tubona umuntu atigeze asambishwa, ariko ari kumwe n'abandi bari bamaze iminsi myinshi mu iperereza, mbere bari baraye bahawe parike. Ibi nabyo nyine birimwo igipfungu gikomeye cyane. Ikindi cyadutangaje ni ingene Petero Nkurikiye yatanze imyidondoro ikwiye y'abatanu, ariko ageze kuri Vena Buhungu atanga amazina yiwe gusa, avuga n'ico yari yaraye akoze. Kubera iki umwidondoro wa Venance utatanzwe wose? Hano kwanyegejwe iki? Abamuzi muradufashe kumenya neza uwari we. Muri 6, 2 bonyine nibo bagirizwa gutera grenade. Mu bagabo 6 Petero Nkurikiye yerekanye 2 nibo yavuze ko bateye grenade. Abo nabo ni Vena Buhungu avuga ko yari yaraye ateye grenade ataco yononye mu Ngagara. Emery Butoyi avuga ko yari yateye grenade yononye ibyuma by'amatara transformateur itariki 24 Ndamukiza 2024 mu Ngagara. 4 basigaye ntibagirizwa gutera grenade. 2 bavuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzozitera. 2 bandi bagirizwa ko barahaye indaro canke bagapangisha Emery Butoyi. Golden na Sikari bo ari abishikanye. Mu bagabo 6 Petero Nkurikiye yerekanye harimwo 2 avuga ko bafashwe bari mu migambi yo kuzotera grenade. Aho ni Sikari Mpawe n'Imana na Golden Ndayikengurukiye. Sikari avuga ku mutumba wa Kivumu muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza. Golden nawe avuka ku mutumba wa Kibaribari muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Ababazi batubwiye ko bari bamaze imyaka nk'ibiri atawuzi iyo abagabo bagiye, ariko ko hari haheze nk'amezi 2 baragarutse. Umwe mu baherutse gusohoka mu gasho k'iperereza i Bujumbura yatubwiye ko yasize Golden na Skyler mu gasho. Yatubwiye ko nabo bandi Nkurikiye yerekanye we yabasize mu iperereza bapfunzwe bambaye amapingu. Uyu muntu yatubwiye ko abo bantu haba ku murango haba mu ijoro
haba hanze canke bashitse mu gasho hose bagumizaga ko amapingu. Uwitwa Emery Butoyi we yamaze indwi yose aboshe amaboko mu mugongo ariko amapingu. Inyuma y'indwi niho bamutezuriye amaboko nk'umuntu maze aguma gusubira neza bayabohera imbere. Ariko icyatangaje uwo muntu nuko Golden na Skyler bo batigeze bashirwa ko amapingu. Yagumye yibaza impamvu Golden na Skyler bari borohewe kandi basangiye dosiye n'abandi. Skyler Mpawenimana yaganiriye abo abari baripfunganywe ko yahora muri Red Tabara, hanyuma afata ingingo yo gutoroka aza kwishikana ku butegetsi bw'u Burundi. Yavuze ko ageze iwabo muri komine Matongo yafashwe n'imbonerakure zimushira uwutwara igipolisi mu Kayanza, nawe aca amuha uwutwara iperereza mu Kayanza. Skyler yavuze ko mu nyuma yagiye arakoreshwa n'iperereza mu kuja kwerekana abandi bagwanyi ba Red Tabara bari mu gisagara ca Bujumbura. Bo bari bapfunganywe mu iperereza yatubwiye ko Golden na Skyler bari abagenzi aho mu gasho kandi bo bakaboneka batabangamiwe nk'abandi basangiye dosiye. Petero Nkurikiye yavuze ko Golden yafatiwe mu Kigobe i Bujumbura, Skyler nawe mu Kayanza. Ntiyigeze yerekana ibimenyetso ko bari bimirije gutera amagrenade. Koko Golden na Skyler bafashwe bashaka kuzotera amagrenade canke nabishikanye. Mwiperereza baca barabafasha. Kubera iki boba batari bapfunzwe nk'abandi bagirizwa ayo mabi yose? Abatama Helimas na Canesius bagirizwa iki? Helimas Nahimana ni umutama w'imyaka 65 yahoze mu gisirikare c'u Burundi. Yanabaye mu nzego zicungera umutekano w'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Hari haciye iminsi mike umuryango wiwe usabye ko tumutabariza kubera kuva afatwa kuwa 25 Ndamukiza 2024 umuryango utari bwasubire kumubona. Helimas Nahimana afise urugo mu Ngagara akagira n'utwumba agapangisha. Petero Nkurikiye yavuze ko witwa Emery Butoyi yagirizwa ko yateye grenade ku byuma by'amatara yari apanze mu rupangu rwa Helimas Nahimana. Kubw'ibyo Petero Nkurikiye yemeza ko uyu mutama nawe akorana n'abatera amagrenade. Petero Nkurikiye nta cemezo na kimwe yatanze cerekana ko mutama Helimas Nahimana yakorana n'uwapangishije. Nta na hamwe tuzi abapangishije amazu baja gusaka abapangayi babo ngo bamenye ibyo batunze byose. Ubundi yerekanywe ni Canesius Nsabimana. Uyu nawe avuka ku mutumba wa Musama muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro, ariko urugo rwiwe ruri ku mutumba wa Minago muri komine n'intara Rumonge. Canesius yahoze ari umupolisi mu nyuma arapfungwa aba ikivuyemo gutyo. Canesius yahoze ari umunywanyi wa MCD kandi ntiyigeze asohoka igihugu. Muri Kigarama 2021 Canesius yaranyurujwe n'iperereza aramara amezi 4 atabuzi iyo apfungiwe. Arahava ajanwa gupfungwa mu Mpimba muri 2022. Mu mwaka uheze wa 2023 Canesius Nsabimana yararekuwe n'ubutungane. Petero Nkurikiye yagiriza Canesius Nsabimana ko ari we yakiriye Emery Butoyi mu gihe yaza mu Burundi yongera aramuha indaro. Kubw'ibyo Petero Nkurikiye yemeza ko Canesius Nsabimana akorana n'abatera grenade. Ikindi cyaha ca Canesius Nsabimana nuko igihe afatwa yoba yarandikiye Fokode ngo imutabarize. Ubwo butumwa ntabwo twabonye, ariko mu gihe bwoba bwarabayeho ntacoba gitangaje. Abarundi benshi cyane iyo bafashwe baratabaza kugira hamwe boburwa irengero bize bimenyekana ibyabashikiye. Tubibutse ko na General Bunyoni yatabarijwe na Fokode igihe afashwe kandi wenyine yahoze afata abatabarizwa na Fokode nk'abansi b'igihugu. Igipolisi coba cari kizi ibyari kuba ku wa gatanu. Iki ni ikibazo abantu benshi bafise. Twaronse intahe nyinshi z'abantu baciye hajya ku isoko nkuru ya kera ya Bujumbura imbere gato yuko haterwa grenade. Baratubwiye ko babona ko abapolisi bari biteguriye ikintu. Umwe yatubwiye ko yaciye hepfo y'isoko kubwira bara rica aho benshi bita
kuri plaza basanga igipolisi cahugaye. Abandi batubwiye ko igipolisi cariko kirasaka abantu bamwe bamwe. Benshi bumvise grenade ituritse babonye ko hariho amakuru igipolisi cari gifise uwo munsi. Ku rubuga rwa Twitter uwitwa Rutare yari yagabishije abantu uwo munsi nyine ko bokwiyubara kubera ubutegetsi bwategekanya gutera amagrenade. Urwo rubuga nturuzwi nyirarwo. Ibyabaye kuri parike Ntahangwa ku murango ku wa gatanu, aho abanyororo 5 barobanurwa mu bandi 9 bagasubizwa mu iperereza, hanyuma bukeye bakaca berekanwa ko aribo bateye amagrenade, birateye amakenga. Biboneka ko umengo iperereza ryari rizi ko haza kuba ikintu uwo munsi, maze bukeye rikaca rironka abo ryerekana ko bagikoze. Uruhara rwa Red Tabara mu byabaye ni uruhe? Igihe haterwa grenade ku byuma by'amatara mu Ngagara, urubuga Remanda rw'umumenyeshamakuru Emile Nibasumba bavuze ko byoba byakozwe na Red Tabara. Uyu mumenyeshamakuru arizewe ko byoroshe ko amenya amakuru y'uwo muhari. Wafashwe yagirizwa gutera iyo grenade Emery Butoyi, arikeka ko ari umugwanyi wa Red Tabara. Twarabajije abamuzi iyo ava muri komine Muye mu ntara ya Muramvya, batubwiye ko amaze nk'imyaka 2 atawuzi iyo yagiye. Bamwe bavuga ko bafise amakuru ko yoba yari muri Red Tabara. Nta cemezo cabyo twaronse. Bino birimwo ibimenyetso ko Red Tabara ishobora kuba yarakoze ico gitero. Ariko igitero cyo kwa gatanu uheze cakomerekeje abantu 38 kirimwo igifungu cyinshi. Petero Nkurikiye ntiyigeze avuga wateye iyo grenade. Ibyabaye kuri pariki Ntahangwa uwo munsi ku murango, inyifato n'abapolisi imbere yuko grenade iterwa ku banyagihugu, byose bituma umuntu yibaza byinshi. Ninde koko yateye iyo grenade? Intumbero yiwe ni iyi? Yoba Red Tabara yashatse kwerekana ko atamutekano uri mu Burundi? Icyo ni ikibazo. Yoba ari iperereza ryashatse kongereza ibyaha rishira kuri Red Tabara? Icyo nacyo ni ikibazo. Ubutegetsi bwa bushaka kwibagiza ibibazo by'ubukene n'ibyankenerwa mu Burundi, maze bukashira abarundi mu bibazo by'umutekano. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye. Woba ari uwundi murwi w'abasenfede bagwanya Ndayishimiye wabikoze nk'uko bamwe babivuga? Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Atamatohoza yigenga akozwe bizogorana rwose kumenya ukuri. Abatubona igipolisi cerekanye ni Vena Buhungu, niwe wa mbere, wa kabiri ni Emery Butoyi, wa gatatu ni Ndayikengurukiye, wa kane ni Canesius Nsabimana, wa gatanu ni Herimas Nahimana, wa gatandatu ni Mpawe n'Imana. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije, ariko ikigaragara cyo nuko ibi bintu birimo igipfungu gikomeye cyane, kandi bikaba byarakozwe n'abari mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.